Tarisisi Hope Ministry TV ni umuryango washinzwe ugamije gufasha abakene, imfubyi n'abapfakazi batagira kirengera, abana baba mwibarabara, abasangwa butaka, abarwariye mu bitaro ndetse n'imfungwa. Nawe nimba hari umusanzu wifuza gutanga, duhamagare cyangwa utwandikire kuri izo nimero ziri kuri screen. Hadivyo yankoreye nazibagira umva amahoro yamaye ashiba ko ndafise impamvu zo kumushima Yesu, ndafise impamvu zo gutera haleluya. No muri ndifo twabigira Imana nkuko maze iminsi mukurikirana indirimbo ziwe. Muri ndivyo abikoze neza kuva kera kandi ubona neza ko akiri mu murongo mwiza wo gukorera Imana mu buryo canke n'ubundi. Ariko ndavuga muri buno buryo bwo guhimbaza Imana no gutazira. Ni prote turakingiwe mwite Mr. Polo mwite kandi Mr. We engarutse muri ishuri ya 87 nisho igize kabiri kuko y'ubwa mbere naraje nakigwa na babera bavuga ati ibintu vyarahindutse nanje ntego vraiment vyarahindutse. Reka no cengera ko mfate kano kajyo nshimira bo muri Tarisisi Hope Ministry TV dusohoye dukorana hano bagize ubwitange budasanzwe mu rubanza rwacu twe na sheri wanje yitwa Alice and Uwimana. Sinari bwamuvuge abantu b'Imana cyane navuze hano ariko mwari mumuzi ni musabe ngo umutsane tumubone uya mwaramubonye mu biganiro bigiye bitandukanye yagiye akorera hano bya biganiro by'ijambo ry'Imana ndetse n'ibindi biganiro bigiye bitandukanye kandi n'ubu muzomubona mu bindi biganiro kandi byo guha Imana icubahiro sheshe mu ijambo ry'Imana no mu bindi ivyo gusenga nuko muri shoyo no munsi gice ca 87 ngarutse ndi kumwe na gwagwaruka muzi ko rubikora neza. Mana yanje muri kumwe nabo ntarongo nta nagahinda na Android gusa nta gahinda ucu vyumva nuko iburyo bwanje ndi kumwe na Bera Agogo Glory tukura musamaro y'Imana nawe ucufata kano kanya uramutse abaje kudukurikirana. Murakoze cyane amahoro y'Imana agamije imitima y'abakunzi bacu bose aho batuye mu ngo yose itandukanye hama turafitanye turakundanye muri bwabo mwe nyene kurikirane kandi murabona yuko twaje mu bundi buryo bushasha arababwiye bose n'ubwiza bwabo soko umugume ku kivi gusa nako mwako wakonkomotse ntabyo ubona none yarabukungume nuko Bera cha wakira abo turi kumwe rero cyo wakira nabaje kudukurikirana. Abakunzi tumaze kubakira reka twakire na Safi n'abanyene ashobora kuramutsa abakunzi bacu uramubona n'abanyene yatagase bashikirundi naco ubu ntakivuga imbambura singa yabizi Safi tubakira mu kirundi kugira bavyumve. Ndabaramukije mu izina rya Yesu Kristo ndabakunda cyane kandi ndanezerewe no munsi vraiment twaje dusa neza uno munsi tuzotwita umengana wundi munsi nyene uno munsi turatwika mayankoni nani abuza ati ndamwigisha ikirundi n'inkoni bayi ngo mashire uno munsi turatwika tuzotwika apana tuzotwika ni muri kazoza uno munsi nyene ni turatwika yego turatwika Yesu Vraiment no munsi ndashimiye cyane kumubona Mr. Polo kandi ndabonye ko yazika bisasa neza sakweri menga wa wundi ariko rakora ariko namuswanye bebe mushasha vraiment ubundi nyene kamoto kaba bebe Mr. Dahomyewe mana yaje mwegereye bugari ibyo mutumva dahomyewe yaje ego batambeshe uragende mu baby kwiri Okay. Nuko bimeze turangwa n'umunezero igihe cyose Safi nawe naci yakira abasigaye. Ego reka nakire Aline hari iruhande y'umugeni wacu Polo Mr. We. Yo ubu tuca twindura izina nitushobora kandi kumita Mr. Polo tuca twita Wumve Reka twumve Aline
turapfuye Alice Polo. Oya, Nduwimana Polo. Okay. Sha mwebwe navyo muzi vraiment nta na rimwe izina ry'umudamu ryigeze ritangura imbere izina ry'umugabo mwebwe kirabananiye akirarine tugende Aline kaze. murakoze cyane bakunzi ba Tarasisop Ministry mani bayategera ujyo mudashigikanya kudukurikirana ni mkuno mudasigikanya uraduhenze vraiment uraduhenze kivuge neza kuno mudashidikanya kutuba hafi kudukurikirana kutunezereza imani baho umugisha amina ari cha wakira nawe ubusigaye ndakiriye Meterese Kaboro kaze uramutse abakunzi Urakoze cyane ndabaramukije amahoro y'Imana. Navuze yuko show iza guhera naritoye. Ariko ndafise uburenganzira bwo kujyanka muzanye ritariki. Oya narushakika. Vugatwumve sanza atarike shatumvikane. Proline. Yo. Ariko vrema. Ibintu biracaye. Ema. Ibintu biracaye. Habendani kabisa. Tukata hapana police. Prolice. Prote et Alice. Nacho tuzomaza tumeka vyemera. Kuko mwitiye umugabo izina atakunze. Ricaritse remugora guhamagara vrema. Nacho nimba wojyanse tuzoca tugita imvura. Babakobwa barahumye nyeruka munabari bura. Unabare ko wayise police mana nyagasani. Nagivuze mu Kirundi baje. Nimwe mwayivuze mu Kirundi bari tare mu Kirundi mwe. Umva gute? Gasubira. Karatwiga. Prolice turakingiwe. Sha aya vrema mwe mwavuze Florice. Prolice turakingiwe. Reka tuzonza tumuzane kugira na wavyemeza vyanse muzoca murondera irindi. Canke twigumanira yo twamanye none suko. Umurumye niyo mpamvu twaciye tuyafatanya turigize kuba rimwe. Prolice turakingiwe. Turafoye. Nduwimana turakingiwe. Oya vrema nta zina ry'umugore icimire izina ry'umugabo. Prolice turakingiwe Nduwimana. None ryo kari rirerire umva uri hamaga. Yose mwayahawe. Reka twibandanirize umuziki wa. Yote ni ya kwangu. Tondeka neza twumve. Turakingiwe Prolice Nduwimana. Je kambe ndabemera Prolice. Ariko rero nagiye mu bice 30% turarindiye n'abazazashireko 30%, 60% namwe muce gufata 40% uko muri benshi. Nuko rero turagira muri show igira 87 imoneza kintu biguba imeze neza. Gwaruka rugenda gwikubita hege no rufatino rubiteranya gukuramwo ntubagore kugira ngo ibintu biguba imeze fresh. Mr. We Prolice je vraiment ivyo bavuze se muranda bipinga murabizi ko twimereraniye neza. Ariko tukuba turi hano kugira ngo turindire namwe ico mubivuga kwereka muratwandikira muri commentaire mukatubwira muti ivyo bintu kugwaruka gwavuze turavyemeje canke turavyase mukandika namwe muti vraiment tuguhitiyemo iri nuko turashigikira ivyumviro vyanyu canke ivyifuzo vyanyu. Reka dutangure show yuno munsi ino ndirimo ndavise impamvu yuno muririmbyi Fortran Bigirimana soko Ndirimo ndafise impamvu urako abizi impamvu zo gushima Yesu ndaze nawe urafise impamvu yo kumushima Kristo gatera haleluya haraho yankuye nazibagira hari ibyo yankoreye nazibagira nawe Yesu arashobora kubigukorera nawe ntuzubyibaye ashibamira umutima wanje umunezero wiwe nizo nkomezi zanje umva yanyujuje ishimwe ataho nodikuye haleluya haleluya niyo ndirimbo yanje ndafise twese impamvu yo kumushima Yesu ndafise impamvu tera haleluya araho yamuye nta nazibagira ari byankoreye nazibagira amahoro yamaye ashibamira umutima wanje umunezero
yanyujuje ishimwe yanyujuje ishimwe ataho norikuye haleluya haleluya kandi ndafise impamvu yo kumushima Yesu ndafise impamvu yo gutera haraho nazibagira aribyo yambaye amahoro yamaye ashibamira umutima wanje umunezero wiwe yanyujuje ishimwe ataho norikuye haleluya twagiye 1 2 amen yes twese amen yes bararutana amen bararutana muti Yesu n'umugabo okay ndafise impamvu kandi ndafise impamvu yo kumushima Yesu muti ndafise impamvu yo gutera haraho yamye oya ntazibagira aribyo yamye amahoro yamaye ashibahira umutima umunezero nisongome yanyujuje ishimwe ataho norikuye hame haleluya 1 2 3 hame haleluya yes nashaka itama hame yes bararutana bararutana Yesu umugabo okay kandi ndafise impamvu yo kumushima ndafise yo gutera aravuze ko ndafise impamvu yo gushima Yesu ndafise impamvu yo gutera haleluya nazibagira bebe urafise impamvu ni nyinshi cyane kweli na sababu si safi Ndiyo niko na sababu ngapi ya mingi tu. ya mingi sha ntushobora no kuvuga ibiharuro ngo ni impamvu yica nk'iyindi Ya ni vya tro. Livyo arivyo tukimusaba ariko turafise impamvu yo kumushima kuvyamaze gukora ndizera ko Maîtresse Kaboro nawe impamvu utayibuze cyane urayibutse ndikuvuze ngo cyane bivuze ngo urayibutse nyene cyane gose sinoyibura yo ari nawe nuko nawe urafise impamvu yo kushima Yesu tubwire imwe mushima kuba ndi hano cambere bivuze ngo iyo abura ahandi ntiwari kumushima muri make ngira ushatse uva kuba uriho uri muzima ikirundi nyene vrema kiba kimeze ukuntu takizo kirundwamo wavuze tubonanye dukurikirana no ndirimo ndafise impamvu dutambe dutarika ko natwe turafise impamvu nawe uriko uradukurikirana urafise impamvu yo gushima Yesu yo gutera haleluya kuko ivyo yagukoreye utazibagira mutima wa ndaza uranezerewe ubwo impamvu y'ikintu kanaka yagukoreye twaje uburerutse uri umugabo Yesu bararutana uri umugabo narakubonye umugabo wa Yesu umugabo bararutana twese amashiyacu
nitabandua. Nimepata yote, nimekupata Bwana, sitahitaji tena. Wewe ndiwe hitaji langu, ngombe yangu na mwamba, tegemeo langu katika hali zote. Jaza moyo wangu upendo, nikupende, urafiki wa kweli nifundishe kupenda Bwana, maana upendo wako ndio pekee waweza kunifanya kiumbe kipya nikakufuate. Natamani nitembee katika upendo wa Bwana, upendo ule wa dhati, upendo usiobagua, upendo uletao hekima, busara na amani, upendo wa kimbingu pekee ulio bora. Natamani nitembee katika upendo wa Bwana, upendo ule wa dhati, upendo usiobagua, upendo uletao hekima, busara na amani, upendo wa kimbingu pekee ulio bora. Dunia wengi wadanganyifu ni wapo katika hali nzuri, tuko wote katika matatizo, wote wanikimbia, wewe nimekupata. Avuga ngo nimempata Yesu, nimempata. Kati je nararose Yesu, nararose ikintu gisumba ibintu byose. Baririmbye bumva ko ariko arabyitwara neza, batuze indirimbo imeze neza cyane. Indirimbo nizirakurikira bafasha kumererwa neza mu muherero. Natamani nitembee katika upendo wa Bwana, upendo ule wa dhati, upendo usiobagua, upendo uletao hekima, busara na amani, upendo wa kimbingu pekee ulio bora. Indirimbo imeze neza, ndumva yuko yanditse amajambo meza, tonde mu buhinyanyuzi bakayikora neza. Twayiherukana hano ariko byo birimo ko tuyibagarukanira, kuko twamaze kumenya ko benshi yagiye bafasha kunywa. Nakukaribisha Bwana, uyatawale maisha yetu ya kila siku, tufundishe kupanda. Ule munda ingumba, akaonisha ngari Bavyita kubandika na kubandua, nuko biba bimeze.
nawe izakuritura Yeriko we, Yeriko we, nzakubona uriduka, ntabwo nkanzwe nuko urumbaraye, nzakwibonera uriduka, ukuri tuzobona Yeriko we, nzakwishima hejuru we. Nawe ubwire Yeriko yawe uti nzakwishima hejuru. Niba hari ibintu biguteye ubwoba ubwire uti nzakwishima hejuru. Yeriko we, nzakwishima hejuru. Haleluya. Nta ntambara n'imwe Uwiteka atakurwanirira we, ona musozi n'umwe Uwiteka atagukura imbere, nta ntambara n'imwe Uwiteka atakurwanirira, nta musozi n'umwe Uwiteka atagukura imbere, nta ntambara n'imwe Uwiteka atakurwanirira we, nta musozi n'umwe Uwiteka atagukura imbere, nta ntambara n'imwe muzo ufite zose Uwiteka atakurwanirira, kuko n'umukozi w'umuhanga Yesu arakora, n'umukozi w'umuhanga Yesu arakora, n'umukozi w'umuhanga Yesu arakora, oh n'umukozi w'umuhanga Yesu arakora, naramubonye n'umukozi w'umuhanga Yesu arakora, kandi ibyo ushaka bimenywe nawe Yesu arakora, oh ibyo ushaka bimenywe nawe Yesu arakora, oh Yesu arakora, oh Yesu arakora, ay Yesu arakora, nukuri we Yesu arakora, ay Yesu arakora. Haleluya we. ndio Umugisha utanga umugisha utanga nta mubaro wivangamwo, ni Yesu arakora. Ndirimo nakora indirimbo nziza cyane kandi yadushize mu mwuka wera, ariko kandi akaryoshe ntigahora mu itama. Dukundire tubashimire mwebwe mabanye natwe, akaryoshe nawe kagiye gasigaye hanerega umve. umugisha utanga urusuye Muri Transistor Ministry TV impera y'ikiganiro niyo ntango y'ikindi. Turazi neza ko uri buno buzima bwo guhimbaza no gutazira, tugafatanya namwe aho muherereye kugira ngo duhe Imana yacu icubahiro muri buno buryo bwo guhimbaza no gutazira. Mu nyemerere shimire Bera twari kumwe, Bera tugushimire. Asante. Tushimire Safi. Ego murakoze. Arine tugushimire nawe. I love you too. Tushimire Maîtresse Kabor. Tushimire Emmanuel Graphique twari kumwe hari inyuma ya kamera. Ariko kandi tubashimire namwe mwese mwadukurikiranye kuva mu ntango kugeza turangije ino show y'uno munsi. Tuza dusure duhure mu yindi show izokurikira naho butaha. Bye bye. Tarisisi Hope Ministry TV ni umuryango washinzwe ugamije gufasha abakene, imfubyi n'abapfakazi batagira kirengera, abana baba mwibarabara, abasangwa butaka, abarwariye mu bitaro ndetse n'imfungwa. Nawe nimba hari umusanzu wifuza gutanga, duhamagare cyangwa utwandikire kuri izo nimero ziri kuri screen.